Abalewi igice ca 12. Uguhumana k'umugore ari mu kiriri. Uhoraho abarira Mose ati, barira Abisirayeli uti umugore niyasama inda akavyara umwana w'umuhungu, azamara iminsi 7 ahumanye nk'uko bimubera iyo ari mu muhango w'imiziro yiwe, niko azoba ahumanye. Ku munsi ugira 8 uwo mwana aza akebwe. Nyina azamara iminsi 33 abone guhumanurwa avuye mu maraso yiwe. Ntaza kure ku kintu cera na kimwe, canke ngo azashike ahantu hera, gushitsa aho iminsi yo guhumana kwiwe izoshirira. Naho niyavyara umwana w'umukobwa, azamara amayinga 2 ahumanye nk'uko bimubera iyo ari mu miziro yiwe, azaheze amare iminsi 66 abone guhumanurwa avuye mu maraso yiwe. Iminsi yo guhumanurwa kwiwe niyaramuka ishize iyo ku muhungu canke ku mukobwa, azazane umwagazi w'intama utarengeje umwaka kw'ikimazi co konswa n'icana c'inuma canke c'intunguru kw'ikimazi co gutangirwa ibyaha. Abizanire umuherezi ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, nawe aheze abitangira aho nyene imbere yanje jewe Uhoraho, amuhongere. Uwo mugore niho azoba ahumanuwe, isoko y'amaraso yiwe. Ico nico cagezwe c'umugore avyaye, namba yoba avyaye umuhungu canke umukobwa. Kandi niyaba atoshobora kuronka umwagazi w'intama, azazane intunguru 2 canke ivyana vy'inuma 2, imwe y'ikimazi co konswa iyindi y'ikimazi co gutangirwa ivyaha, nuko umuherezi amuhongere nawe azoba ahumanutse.